RIB TV, nshuti bagenzi ba RIB TV ndabaramukije. No musi n'umusi udasanzwe aho turamutse twakira umusore mwiza cane atugendeye muri studio za RIB TV atuzaniye intahe idasanzwe iza gukora kuri BANJE. Reka tumwakira. Murakoze cyane kunyakira. Yego, ndagusaba banze widondore ariko baradukurikira. Ku mazina yanje nitwa KWIZERA PATRICK, nkaba nkijijwe, nkaba sengera muri Holy Mountain Ministry, nkaba mfite imyaka 22, nkaba narize atekerine ivyekeye guteka. Musore mwiza nkawe uzi guteka? Cyane gose. Ku myaka 22 kandi ukabukijijwe. Ego. Ni ibintu vyiza cane. Ni ubuntu bw'Imana. Ariko kugira mbere yo kuduha intahe mbanze nkubwire kubereyo. Merci cyane gose. Ego. Ego. Reka rero ushikirize abariko baradukurikira intahe yawe. Kureko barankurikirana ku mazina yuko navuze nitwa KWIZERA PATRICK. Hama nkaba nari umwana muto cyane gose, nkaba natowe n'ikigo c'ababikira bikarikuta, kikaba kiri mu Kajaga aho bitwa aho mu Kinyinya. Hama ico kigo c'ababikira gisanzwe gifise abana kireze muri iyo myaka 2005 cyadopta abana. Hama abana bakije imyaka 5 cyo kibarondera abantu babafasha ababayere bashobora gufasha abo bana cyangwa badopta abo bana babasanzwe bakora kubakira abana benshi cyane gose. Muri ico gihe abana batabwa bari benshi cyane gose, ariko rero ico kigo c'ikarikuta cyarakira abo bana kikarondera abantu ashobora kwadopta abo bana kuko benshi baratabwa, benshi baragwara cyane gose. Ico kigo rero c'ababikira cyarakira abo bana muri ubwo buryo kikabarondera abantu ashobora kubafasha abo bana. Hama rero nanje ndi umwe muri abo bana bashoboye gufashwa n'ico kigo gutogwa hama nkaregwa. Hama muri ubwo buryo bwo kurera abo bana hama hari 2005 niho nayo kuje imyaka 5 kuko muri kije imyaka 5 baca kurondera umuntu akwadopta. Hama igihe cyacu kigeze twebwe twari n'abandi bana twagira ku bana indwi. Igihe cyacu kigeze baciye bihagaze bihagarara. Leta ico gihe biranka avuga ati nta bana doshaka kuja hanze y'igihugu atarusha rwa leta rurasohoka kandi. Hama muri ico gihe rero kubera yuko abana bari benshi ikigo naco cyo kirakira abandi bana bakiri bato inzoya kica kiturondera ikindi kigo gishobora kutwadopta mu gihugu hagati. Aco kigo cha OPD aco cyatwakire muri ico gihe muri iyo period cyo cyatwakire. Hari n'abandi bana bagiye mu kigo cha SOS batwaye hatandukanye. Hama muri ico gihe twego twagiye mu kigo cha OPD ni twashoboye kuja. Hama ubuzima bwacu burahinduka tuva mu bakababikira tuja muri OPD. Hama muri ico gihe muri OPD baratwakiye twaja kwishuri nk'abandi bana turiga tumeze neza, ariko haragira igihe tugeze ku myaka nk'aho ikuze imyaka 11 twambara nabi cyane gose tukamererwa nabi. Ubuzima bwawe bwatangiye guhinduka, twifuza gusubira aho twahoze mu babikira, ariko muri ico gihe ntivyakunda ko bamaze guturungika. Hama ico gihe rero muri OPD tubumeze nabi, twafungura nabi, kwambara cari kibazo. Baradufashe ariko twigiye kwambara cari kibazo. Ni nkaho menga twari tura ahantu gusa tutegereje ko tujye tukaja ku ishuri bwabwo buzima. Hama rero ico gihe ndiyumvira ku muryango wanje kazoza kanje karihe ko ataba kuko muri ico gihe twarakira n'abandi bana bafise abavyeyi twaje gukina muhiri wa gufungura iwabo cyangwa kora televiziyo, ariko harageze igihe baraturuha baraducoka kuburyo twambara ibyo vy'ibyempuri ivyana bitagira indero biye discipline bivanye ku twambara ku twari dusa look yacu yasa nabi cyane gose kuri bo. Hama ntangura kwiyumvira Imana kubera ki wemeye buno buzima ko ndabucamo, kubera ki wemeye uko buno buzima mbaho meze gutya, wifumu ndeka nkafa nkagenda nkafa ngenda yanje gakoroka. Harigeze kugera igihe yaho nifuza kuja mu bafumu kumenya y'ukuntu basi numenye umuryango wanje kuko ico gihe harabe ivyo ba Freemason abantu baja mu kuzimu. Hama ico gihe muri iyo myaka kuba hakunda kuba hari intahe nyinshi zavuga abantu bagiye mu kuzimu babonye shetani niyumvira basi nanje basi nofuma ngendayo nkabona abavyeyi banje nkamenya umuryango wanje aho uri exactement aho bari.
mu nyuma yaho ariko numva ko icyo cyumviro si cyiza sico mbega ho nogenda gute icyo gihe ndibuka hari nimero nigeze kwandika gutelefona kuri telefone publique yari hariho ahantu bya telefone publique ndagenda gutelefona 666 telefone irasona ariko sinayitsi yarasonye ariko naciye nkupa ndagira ubwoba mu nyuma yaho ubuzima nyene burabandanya hageze ndaguma nkukene ibintu cyane by'aba-Freemason bavuga amasinye ukuntu ushobora kuja mu kuzimu ushobora kuja muri twa tukandika hakoresheje amaraso yawe ukandika ikete ukoresheje amaraso yawe kuko nimba ashaka kumenya umuryango wanje nkashaka kumenya papa wanje nkashaka kumenya mbega umuryango wanje n'uyu aho tuvukana ni bande kuko numva ndushe ubuzima narimbayemo muri OPDE kuko naja gusenga muri katolika nkabona abandi bambaye neza basa neza icyo gihe narimva kuzotora iserenge nicumite hama nkuru y'amaraso hama nandikishe amara ko bavyisa yuko bavuga yuko bishatse ko wandikisha amaraso nzofata serenge nicumite nkuru y'amaraso ndayakwege hama nandikishe iserenge rushinge nandike ku gopapuro hama twari muri toilette nere muri twete saa sita y'ijoro nsohoke nterere hamba tujya nakeneye umuryango wanje ndemeye gutanga ubuzima bwanje ariko numva ko icyo cyumve kitari cyiza kitari ico kuko numva ko nduhijwe n'ubuzima hama muri icyo gihe OPDE ubuzima bwawo ko byari bimeze bitera bihinduka abasanzwe bafashije kigo bate baba baki bagenda baragabanuka batangwa kugabanya rero abantu basanze bari bareretse kuko byari ibigo 11 hasigaye ibigo nka 2 hama hagera ku bigo 2 kinini bacu gasigara kimwe dusa akaba ari twebwe abandi bana batafise imiryango badafise aho baje naho bava twasigaye abandi bose bafise imiryango barabarungika mu miryango yabo icyo gihe ubuzima nari mva mbabaye nyumva icoma nkava kuri inosi kuko naco mariye inosi ariko ndashima Imana 2015 niho naciye ndonka agakiza niho kanje ko ay December icyo gihe ndibuka nari ku muhana w'umugenzi wanje niyo nahatswe gupfa mfashwe nakura ku kuboko iyo kuri mu buryo yajemo byo byagatangaza ku buryo nako ndamesa twaje kumesa hama ndugije amaboko kandi kura iciramfata irankwe ukuboko hama bagegeza kujya kukupa konteri yari mu nzu muri iyo nzu uwo muntu umwe neho siho yarari niyo bigenda gute umwana arapfuye icyo gihe ndibuka nariko ndapfa ndi marembera kweri hama ndibuka ijambo ndabw'Imana ati Imana mbabarira unyakire mu bwami bwawe nibyo nifuje gupfa ariko mbabarire ku byantu banarakoze muri icyo gihe nisanga ndi kwa muganga ubuzima bwanje ndacyari muzima muri icyo gihe nyene haheze iminsi nk'indwi imwe niho naciye nakira agakiza biciye ku mukobwa twabanye muri foyer mu iryo shirahamwe yitwa Noella Lagrange Noella niwe yantumiye aho yasanze asengera ndagenda gusenga nakira agakiza uwo munsi mba umwana w'imbaramba icaremwe gishasha nari umuntu ari ngwaye ingwara ya asthma mico gibarasengera ndakira nari umuntu yengwaye n'amaso n'amazi kwambara amarori incuro 3 naho nyene ndakira amaso kubico gihe 2015 gushika ubu ndambara amarori guya 2015 sinashaka gufata ikintu twitwa pomo niko ndipoma kubera asthma ibirasubira ndashima Imana yankijije muri ivyo bihe ndashima muri ico gihe tuva muri OPDE rero niho baturungika bacagwa rero ntimuzoshobora kwishuri murondekire muzokwiga kizoshobora kubateza imbere mu buzima bwanyu niho naca ntora ikirekeye byo guteka nawe ibyo guteka nabitoye kubera yuko hari umumama w'umuakadreze yaraturiza akunda guteka yakunda kumbwe namufashe ndabikunda akunda guteka kansigira ibikorwa nkabikora nkakora isuku mu nzu yiwe atari gusanga ari ubucafu nkabigereza nkashiraho ibintu byose nkabishira ku mwanya byo nkabitonda nkabishira neza inzu no mu cumba yiwe nkajya mu cumba nkagira isuku no gitanda ibintu byose bya en désordre nkabipanga neza anyita umwana wiwe na wenyene arafata umwana ahagubyo haje n'abazungu avuga ati urya niwe mwana w'indero n'umwana w'isuku n'umwana ameze neza kwe kwivanye n'ivyo yabona byaramuaffecta yakavuga ati uyu mwana ndamukunze aje abazungu mu bandi bana kampresata yuko ndi umwana ameze neza nkagirirwa ishari n'abandi bana twabana bace bangirira ishari ariko gushika aho tuvuye muri OPDE nabo bana bangirira ishari ati wewe umwana wa Regina waturega ntarigera nabarega ntarigera nabagira ikintu kibi ariko avuga ati wewe
nukwiye kwicara muri twebwe kuko barankumira bivanye n'ivyo bintu ariko ndacamo nkarigera ahantu nkarira nkiyumvira ubuzima ndiko ndacamo kubera iki bimeze gutya. Ndashima Imana muri OPD rero harabaye n'umumama nagize kurira niyumvira nshaka gupfa nimvira ivyo gupfa ndiko ndarira mama aramfasha ati ubwire kwihangana Imana izogufasha Imana irakubona yetaretse kupfa kiya gihe mama wagutwa twayinda izogushoboza no gushika hagishaka gushika. Ico gihe ndava muri OPD natanga ubwo buzima haba undi muvyeyi aranyadopta umuvyeyi afata nk'umwana wiwe arandera kwa amafaranga baduhaye ndayamushikiriza nk'umuvyeyi ndayamuhereza hama haragera igihe rero babikira bari baragiye baragaruka batwadopse baragaruka bamaze kuganda babaza histoire y'ubuzima bwanje baransobanurira barambwira yuko umuntu yanzanye yari umupapa yavuye mu Kanyosha yanzanye nkira kayoya akana gato cyane gose niwe yanzanye muri ico kigo hama baranyakira mu kigo cy'ababikira. Mu nyuma yaho bamaze kunyakira mu kigo wa muntu aragenda amaze kugenda sinase yo kumenya byagenze gute naragerageje kurondera ariko ntibyakunze nagaje kurondera famille aho yiri ndabura ndagerageje kujya muri leta kubaza kuvuga yuko kuko twebwe bishoboka yuko gembe ko twakiye impapuro twaruka muri leta nagire muri ministeri naho nyine ndabaza ariko naho nyine byakunze bavuga ati ntibishoboka ntibikunda kuko uwo muntu bishoboka ko atagihari usanga yarapfuye naho barageje kurondera barabura. Intahe yanje niyo ndashimiye cyane kubayumvise intahe yanje Imana ibahezage. Amen. Urakoze cyane Patrick. Murakoze cyane. Intahe yawe irababaje cyane tera ibigumbagumba tera n'ibibazo byinshi ego bikanatangaza n'ingene ugira imbaraga zo kwivuga kayisangiza abandi ariko rero mfise akabazo none aho mu babikira washitse umwana gute? Aho mu babikira nashitse nkira akana gatoya akabebe kaya kakivuga uruyoya ruhinja ego none uwo mupapa yakuzanye ego nta zina ryo wigeze umenya? Oya ntitwe no kuri afishe nta zina ryiwe ririko yaje avuga ko agukuye mu Kanyosha gusa ego antoye nk'akana gatoya yantoye ahantu aranzana. Woba waramenye yoba yagutoye aho bagutaye canke yoba yari papa wawe bigoye kukurera akaca kuza? Aho rero nje ntazi kuntu ko bari papa canke yo bari papa canke iki sinzi kubera ko bavuga yuko yari umuntu yanzanye avuga yuko yantoye ahantu ego birashoboka yuko kuko intahe nk'izi zishika kure uwo muntu ashobora kuba kibaho ego mwibwira umwibutse ico gihe umwibutse naho hantu kugira ngo nimba ari karakurikirana ino ntahe yumve ko kwizera ugihari ego adashobora kukurondera arashobora kuguha amakuru y'abavyeyi bawe kuko wavuze ko ugikeneye kumva papa ego mwibutse. Nitwa KWIZERA PATRICK kuna bivuze KWIZERA PATRICK hama nkaba natowe n'ababikira ababikira bantoye ariko bobo banyakiriye ari undi muntu yanzanye avuye mu Kanyosha mu bice byo mu Kanyosha no yaje ankura hama niwe yanzanye anzira mu cyo kigo c'ababikira hama ababikira baranyakira hari ryari mwaka uyuhe? Kuko jewe nagiye kugira ubwenge neza ivyo vyose hari 2005 ariko inyuma yaho umva ko nagiye kwiza imyaka nagiye kwiza imyaka 5 muri 2005 umva rero kuva umva iguhereye inyuma rero ashaka kuba yakuzanye mu bihumbi 2000 ca bihumbi 2001 go hama aranzana mu cyo kigo. Iryo zina none KWIZERA PATRICK ego ababikira nibo bari kwise canke uwo muntu yakuzanye niwe yaje avuga ko witwa uko? Ego uwo muntu niwe yaje avuga uko bandika ivyo bavuga aho yankuye n'izina niwe bandika ivyo we avuze nivyo baca bandika baca bakompleta abo babikira. Urumva ahari no musi arashaka kukwibuka? Ego kandi ndako ndamushimira cyane gose kuko yakoze kuko ni bake bashobora gukora icyo gikorwa akumva yuko ashobora gutora icyo kintu akava mu Kanyosha akazana mu Kajaga anzanye cyo kintu cyoroshe muri icyo gihe ariko yarumvise yuko yonzana kandi mwamba ko yontora mu icyo kigo
akanshikiza bishoboka yuko uburyo bw'ibintu bwari bwinshi ariko yumva ko baseka ndamutwara ahantu bashobora kumufasha. Ndanamushimiye cyane, ahari ndacyari muzima, ndiho Kwizera Patrick. Imana iguhezagire aho uri, nubwo utawukiriho ko umuryango wawe Imana ugirire neza cyane gose. Nongera kanishimira n'ababikira bikarikuta bo bashoboye kundera kugeza aho ngeze uno munsi, ndabashimira cyane. Nongera nshimira no muri OPDye abashoboye kundera ndumva yashimira Gwamu yashoboye kwarongoye ico kigo ca OPDye. Nongera kandi shimira no muvyeyi yanyakiriye akandera nyuma yo kuva muri OPDye kugeza aho ngeze uno munsi. Ndashima Imana aho ndi cyangwa aho ngeze n'ubuntu bwayo. Ego urakoze cyane gushima. Amen. Ni byiza abana b'Imana ko baje bashima buri kimwe, kandi wowe numvise wuzuye n'amashimwe, n'igihe kitari cyo gushima washimye. Ego Imana iguhezagire. Amen. Mugarengumana n'ibibazo ico gihe ugeze muri OPDye watubwiye ko wagiyeyo kwije imyaka 5. Wavuyeyo ufite imyaka ingahe? Ico gihe babatekerera? Ico gihe badutekerera muri OPDye kubera yuko twatanguye uwa mbere kuko niga gardienne maternelle muri ville niho twiga kuri Saint Michel. Niho ababikira badutwaye muri gardienne niho twiga gardienne. Ariko mu nyuma yaho tuvuye muri twinjiye muri OPDye nace ntangura uwa mbere, natanguye muri OPDye. Muri OPDye ndani hari amashuri? Oya, hariho ku mashuri ya primaire. Bacha badukora ku mashuri ya primaire no tujya kwiga. Natanguye uwa mbere ndi muri OPDye. Mu wa mbere wari ufite imyaka ingahe? Mu wa mbere icyo gihe wa mbere watangura ufite imyaka 7. Yego. Mu wa kabiri nagiye mfite imyaka 5 ariko navuye mu babikira mfite imyaka 5. Ariko njya gutangura mfite 6 muri OPDye. Nangura uwa mbere mfite imyaka 6. Yego. None wagiye gusohoka ico kigo ufite imyaka ingahe? Nagiye gusohoka ico kigo ufite imyaka 19 uko 17. Ari naho batekerera? Yego, niba bacu badutekerera amafaranga. Imbere ko badutekerera bamaje kutubwira ko twokwiga umwuga. Niho dusohora uko nyene kubera ko bababuze ahantu badushira, bababuze umuryango, babuze n'umuntu twadopta aturere nk'abana. Ariko tubigenze gute? Bacahitamo kuturonderera umwuga, yumvira ikintu wokora kugira ngo ejo udoshoboye kwibeshaho mu buzima. Yego. Niba bacu badupropose iyo proposition yo kwiga umwuga. Wewe ucutora umwuga? Nje cyane umwuga wo guteka, ariko nahisemo kumva ko noshobora gukora. Urafite certificat? Ndafite certificat. Urazi guteka nyene nk'ahantu bahiganwa wogera? Ego. Ndafite certificat kubera ko kuri eglise hari manza zaba narateka, naho hantu nasavye nakora umuntu yanyu adopse narateka, n'ahandi ibindi biraka naga ndabironka byo guteka. Ego. Muri make niwo mwuga wawe? Ego cyane gose. Patrick, ku munsi wa gatandatu muri RIB TV twifuza kugirira Pasika abana bo mwibarabara n'abamama badashoboye bari bonyene abagabo babasize bireranya abana. Gasangene urashobora kuza kudufasha umunsi ukabacoporera? Ego cyane gose, nzoza kubibafasha mu guteka. Tugushimire cyane ko vyemeye. Murakoze cyane. Amareka cyasaba n'abakunzi ba RIB TV uba yarabaye mwibarabara, uwo bayumva ko bimuteye ikigongwe nawe yumva ko yosangira Pasika nabo bana, aduhamagare cyangwa twandikire kugira ngo tumubwire ingene yo dufata mu mugongo tugasangira Pasika n'abandi bana. Tubandanye ikiganiro cacu rero. Patrick, uravuze ko wacuja kwiga ivyo byo guteka kandi wagiye unabikora no musi, none urabona ko hari akantu bikwinjiriza? Uno munsi nubwo yuko kubera yuko narakoze kuri Yuka Beach, ariko muri icyo gihe byaciye bihagarara, baci bagabanya abakozi. Narakoze gusa sinakoze igihe kirekire kubera yuko benshi bambura nk'umwana muto cyane, ntibashobora kuharamba muri ako kazi, baca banyirukana, baca bakamagarika. None no munsi nk'umuntu ariko aradukurikirana yo kumva intahe yawe imukoze ko akifuza kugutera inkunga, gufata mu mugongo, musaba iki? Icyo no musaba ni kumfata mu mugongo ko hari igihe umuntu aba akeneye akazi. Kubera yuko mvuga yuko kuva nkiva aho hantu aho ko umuvyeyi yansonza ndeze. Waravuyeyo ubu ubahandi? Naravuyeyo, navuye ko umuvyeyi kubera yuko
amafaranga nayo ndayakeneye namuguranye yayandi 700,000 ego amwe bari babatekereye muri OPD ariko ntiyashoboye kuyansubiza. Urashavura yica ndashavura ati nk'umuntu yaramuvyeyi nayifata nk'icitegererezo mu buzima ariko ndamusavye amafaranga akambwira ngo ntayazi ko yambwira ngo ntayazi ayo mafaranga ntayatahura. umvuri desi ndabaye desi ndafata nk'umuvyeyi ati wayampaye gute ayo mahera ibintu byinshi nyene nk'umwana n'umuvyeyi. ndavuga ati biravyongora kumva yuko ndumva ko yari umuvyeyi ko biragoye nejo ko nshobora kumwizera ku kindi kintu canke ikindi nkumva yuko mbaye ndafise igikomere uburyo namubona uburyo namuharese muri make yarantonetse ego yarantonetse cyane. Imana imubabarire none wowe baramuhaye imbabazi. Ego kumubara namubabariye cyane gose ko nabimenye ati birashika n'ubuzima twambaye umubiri ibintu bisi byamushikiye we. Ego si banamubabariye namuhari. Ego Patrick mu bisanzwe mu buzima bw'umuntu umuntu arakenera affection. Ego cyane cyane abana batoyi mugabo iyo murerewe mu bigo iyo umwana arerewe mu bigo ko kuntu baba babahanahanye usanga menga nta affection ikwiriye waronse. Ego nta gikomere byaba byaraguteye wowe ukigendana n'ubu ce woba warakize. Igikomere nakigendanye naco cyane kandi cyane gose kandi na n'ubu ndakigira ico gikomere cyane gose kubera yuko iyo umuntu atamaye iyo umuntu mfata nk'umuvyeyi atamaye iyo affection ndumva mbabaye ko mvuga yuko ntiheze igihe kirekire hareze nk'amezi ashika kuri 3 naragiye kurondera umuntu yomfasha ashobora kurondera umuntu ashobora kunyadopta nk'umwana kuko narunse indaro aho ku mugenzi wanje yari inshuti yanje twari dukundana yitwa Roy yari turi kumwe nga muri studio yaje turi kumwe yanshoye kuno kumitekereje akoze cyane Roy yanamerekeje mucyo gihe yaramfashije mucyo gihe iwabo barampa indaro yahomba ariko ndabona yuko ubuzima hari ibintu byinshi bigikenewe akeneye byinshi bikenewe mu muryango ko nawe nyene hano tarashika bati niki nokora kuma ko nkeneye akazi mu mengo mwanya umwe ndiko ndabagora kurande gwiwanje ndiko ndabagora naye nkeneye gukora nkabona ikintu nokora basi ndakinasa umuntu yosha kunyadopta akanyakira nk'umwana wiwe akumva yuko ashoboye kumfata akafata responsibility zanze byose ikizokenera icyazoshaka akimufasha. Sinigeze ndababwira aho nawiye ndabwiye ko nagiye kurondera ivyo bintu ariko numva mu mutima wanje nkeneye affection. Ndakeneye uwo muntu ashobora kumfata mu mugongo ndakeneye uwo muntu ashobora kumfasha nico cyico wumve ahantu ubarizwa. Ego ndabarizwa hano hantu uwo muntu kandi nawe nyine aranyitwararika kandi arabizi ko mubazwa azi ko ndamubazwa azi byose afata nk'umwana wiwe nkeneye ikintu ndamubusaba we cyangwa iki namubaza we bakintu kuko harageze kuva mvuye umuntu wese nabwira ikibazo yambwira ati eba ni gusenga biraguye kugira ngo ushoko nk'umuntu nta no wakubwira ati we urakuze ubu myaka 22 ibeko ya ntushaka kubabura ushaka kumubwira ikibazo akakubwira ati eba ahubwo wewe urabico wokora kuko hageze n'igihe umuntu agahama akazi tugiye akaca mpinduka akaca numva ko yarondeye abandi kubera utagira ukuvugira birababaje. Ego ariko Imana ishimwe ko warose ukwakira akakwakira nk'umwana wiwe. Ego nibaza ko ugo rukundo waronde kuva kera ubu arugu. Ego rero ikibazo ca nibaza bagenzi babana indwi mwavana ikarikita mukajana muri OPD mukira contact muvugana nabo bari mu buzima bumeze gute? Nabo nyene turavugana turanayaga cyane gose ko nabo nyene baragize amahirwe niko novuga kubera ko ndibuka igihe kimwe hari umwana afata nka mutoyi wanje numva ko nanje ndashaka gufasha nubwo nta kico mfasha ko ndashaka kuba ko ndiko ndafasha. Hari umwana nawe nyene yaramaze bamaze kumwadopta
ahandi mu kindi kigo kundi muvyeyi ariko umuvyeyi aramuturubika cyane avuye ku ishuri mwashika ateka kuja kuvoma amazi kuja ku ishuri byamubera ikibazo rero hari ikinga bari barampezagije bari bararimpaye ndari mugabira ataca mpaye atakigenda bwa territoire ritware uzarikoresha basubiye ngo uzanyaruka ku ishuri ariko wige uheze ishuri nawe byashikiye jewe bazi we nibigushikire nawo basuhetse basi we wige uheze mba yuko nanje nonezerwa mbonye abandi bako bariga bagaheza nabo twari turi kumwe bishi narabahanura ni mwige mufite uburyo bwo kwiga mwe vyakunde twege batubwiye ku ngubu badufashe ko twoja kwiga ivyo bintu by'imyuga ariko mwebwe ni mwige muheze nimube nkanje je nzomenye kurondera ubuzima Imana irambona icyo gihe rero nsubiye inyuma uwo muvyeyi yandeze narababaye kubera iki ho wewe igihe anyakira katasize ku ishuri asubize ku ishuri ko yahaciye umwaka umwe hari haciye umwaka umuhejeje muga ntiyigeze yumvira kandi wamuhaye nayo ibihumbi amajana yiyumvira kubera iki ntuja ku ishuri watubwiye ko muhiriwe warateka narateka nta muboyi yarafise oya na mukozi yo guteka umva waje usubira umukozi nje nafashe ibikorwa byo guteka bikenewe aho nyene nshaka Patrick ugire akajambo bwiye abantu bafasha abana babace mu buzima nk'ubu gute bo kwitwara kuko wewe warabonye ivyo muba mukeneye no hanura yuko niyo umuntu yakiriye umwana amwemeye nk'umwana wiwe kujya aba yamwakira avuga ati nzokorera nk'umwana wanje yemeze neza yuko akagufata afata cyo kimwe nk'umwana yakuye mu nda yiwe kuko abenshi barakira abana ariko ntibafata kumwe kuko jewe barakunda kumbwira ikintu kimwe ngo ntugire ikibazo cyeje ukuntu uzobaho Imana irabibona no kurunga tuzokugirira ubugeni mariage ariko nkaraba none muzongirira mariage none inyuma ya mariage naho ubuzima muzongirira mariage ndumuboyi muzobandanya mumfasha kuna cina je numva muzobandanya mumfasha muzamuranangira rasyo mu rugo chimuzo kumufasha umwana azokenera umufasha azokenera muzobandanya mumpa nkumva yuko hari ikintu batashoboye kuzuza nimva ko abantu kenshi bakira abana ntibashobora kuba ntibasatisfiza mu byo bakeneye akenshi iyo bakora barashira imbere bajya abana babo bakuye mu nda barize umwana akabaja ku ishuri ibikenewe byose bakamukorera icyo gihe rero abantu benshi cyangwa abantu benshi bakira abana barahura n'ico kibazo abo bana kuko babona yuko batafashwe kumwe ntibafashe kumwe ntibarezwe kumwe n'ukuntu bafungura n'ukuntu bambana ntibafashwe ntibajya kumwe hari usanga bitwarika cyane gusumba wa wundi ko usanga ari wa mwana bimutera ikibazo abona yuko wewe ari umwana nyene umva ko atari amaraso ari nawe nyene avyumva acaguma yibuka aho yavuye niyo habaye agakosa bakamushwanirana cyane gose rero mucyo gihe nuvuga ko narose umuntu yari umukozi w'Imana naramukunda cyane akunda kumukurikirana cyane yakunda kuja ruguru kuvuga ubutumwa nagirirwa ibakwe nagirirwa ubuntu nkadugana nawe kuko nanyene rya affection nafise vide mu mutima wanje yuko nkeneye affection y'umuvyeyi twaraduga tukadugana mu bikorane rero hagiye ko wewe bamushira aha mu cyumba ciwe kiri VIP ariko wewe ntiyaraba ko ari we kari umukozi w'Imana yaranyakira akambwira ngo turyamane tugasangira ku meza imwe idushe imwe ikintu cyose tugasangira yafata nk'umwana nkumva yuko cya kivide nari mfise uyaza akacuzuza nkumva yuko ya affection nari nkene mbone ko ndayironka byanashika no muhira akampamagara ati ingo nkagenda nkafungura iwe nkumva ko ntiyabimenya ko nawe nyene yisanga yabikoze nkumva yuko yarazi histoire yanje naho yarazi neza na nubu ndiko ko ndavuga nta n'ivyo yarazi ko yabikoze ariko ubwo yabikoraje nabitahura nabona yuko aracahari muracari kumwe ayigo twacari kumwe kandi ndamushimira cyane go ndaramukunda cyane nagize n'ikibazo kuberawe ikibazo cagode kuko ujya ndamupostinga kuri stati cyangwa kuri Facebook abantu batangwa kumbwira ati wewe uraraba neza uwo muntu uramukunda ni Imana yawe ati ndatahura icyo amaze ku buzima bwanje benshi nawe n'ikibazo n'abagenzi abo twasengana cyangwa n'abandi bana
bafise abandi bafise abandi bavyeyi b'impwemu nagize ikibazo kubera abo baraba neza uwo muntu umugendana ntibamenye impamvu nuvuga yuko naho narimbaye nagira ico kibazo kuburyo bavuga ati n'uwo muntu w'umupolisi uraraba neza ivyo uvuga uraraba neza ivyo usha kuri stati we hangwe n'ivyo uvuga umengura umwana muto cyane gose umengura umubebe ivyo uvuga amenga nibitahuritse ariko je naratawe ico yaramaze ku buzima bwanje urumva niho wari ukironka bimwe wabura ku ego yaramfasha nuvuga ntiyashoboye ku ibintu byinshi yafasha ngo ampereze ariko bwa muri biki yarafise yarampereza yarampiye affection yaraguha urukundo yumva narumva yuko nubwo nari muhira aho narindi na affection naye je ikibazo cyanje cyari guteka akama amafaranga aja gusuma iki niki ariko hari uwundi yampamagara yaguhamagara gute akampamagara my son nkumva wa mutima wanje aremurutse akacana kuri stati ya WhatsApp yiwe kuri stati ya WhatsApp yiwe my son nkumva nkumva ati byukuri uno muvyeyi nubwo wombwiye ngo si umuvyeyi wanje w'impwemu ariko ndamufata nk'umuvyeyi gusumba mbere n'umuvyeyi w'impwemu kuko we arikonesa arabona ico nkeneye gusumba umuvyeyi wanje ntako ari w'impwemu ariko yarabona ikivide kiri mu mutima wanje gusumba ikindi kintu cyo cyose kuko narasenga ariko nkabandanya ndira najya mu cumba nkarira mana kubera iki warese nkabaho kubera iki ndahano mvuga ko mfise umuvyeyi w'impwemu ariko nkagira ikivide nk'icyo nkaba nkirirwa ndira kagoma wifuza umuntu witwa papa mpamagara papa mpamagara mama ariko we yarampamagara my son akamagara mu gitondo gasangira icayi hari n'igihe yigeze gukatika nyene arampamagara arambwira ati ingo je kuntekera muhira ndabayifye kuja guteka gusa inya gusa nkumva nubwo utoma amafaranga nubwo utoma iki akumva ko mbayifye kuja kumutekera inga nkumva ko ngiye guteka inga papa aza gufungura nkumva ndakozwe ko nanje none mwahuye gute twahuriye kuri eglise nyene ku rushengero nasonze nsengera ndamubona yitwa Patrick nawe nyene hama nanje yitwa Patrick mvuga ati ni vyiza ni samba ndabikunze ndaryoye ico gihe yarampamagaye akarakurira ubwoko bw'Imana ndabona umuntu yitwa Kwizera Patrick ico gihe ndagenda ku gihe ico gihe nawe yitwa Kwizera Patrick na ayitwa ngo Mirakiza Mirakiza Patrick hama ndamukunda guhe ico gihe numva ashaka kumenya byinshi kubyerekeyewe numva ashaka kumenya ubuzima byerekeyewe nawe urumva acarankunda urugendo rutangurira aho nyene ndashimiye cyane gose ngo Mirakiza Patrick hari ibintu byinshi wankoreye ningera kushima cyane hari byinshi wankoreye kandi ndabirekonesa ndatahura warabikora utazikurakura ariko jewe kubganje navyakira byarankora ko hari ikivide wuzuza hari ikivide cyari vide wuzuza nkumva ko mbaye satisfait hari igihe narira ariko hari amajuru menshi ntashoboye kurira kubera yuko hari icyo wakoze ku buzima bwanje ndagushimira cyane ibyo wankoreye ushigaye kubikora nurabikora n'abandi ndafite ikibazo nk'icyo ndabizinza kubikora cyane gose Imana iguhezagire izo guha abana benshi nawe ugira bufasha nawe urera Imana iguhezagire yagure n'umurimo wawe ushike no kure fashe n'abandi benshi bafite ibibazo nk'ivyo warahezagiwe cyane gose amen biraryoshe kumva umuntu ariko arahezagirwa gutyo nibaze ko n'abandi bariko barumva ingene biryoshe ejo canke ejo nibahura n'uwo bofasha baragira ico bakoze turumvise ko ineza itabora ineza niyo yishingira intahe Patrick none ni igiki wobwira umwana no musi ariko araca muri ubwo buzima wabayemwo cyangwa yabuvuyemwo ariko atariyakira ndamubwira yuko yo kwiyakira kubera yuko ibintu biraza ariko nivuga ko ikintu gituma umuntu ahagarara ni kwihangana ukomeza kwihangana ugashikira gusenga nicyo kintu cya mbere cyiza kuko kwihangana bizana no gusenga udasenga ntushobora kugira kwihangana nta muntu wisanga ko kwihangana wagiye mu zindi ngeso iyo biyayura mutwe kurondera ibintu byotuma basi bikwibagiza amastress bikwibagiza imibabaro ugasanga wagiye kwifatanya n'abandi bantu kugira ngo yibagize ukajya amadroge ibintu bituma umva umubiri wawe basi uruhutse ngo yuko kwihangana biza no gusenga udasenga ushobora kwihangana wisanga wafashe decision itari nziza
watubwiye yuko wagira ibibakwe ugakizwa ugira uve muri OPD. ego None umaze kwakira agakiza nirihe tandukaniro ubona y'igikomere, uburemere bw'igikomere wari ufise utarakizwa ego nubwo ufise ubu wakijijwe? Itandukaniro rihari nuko maze kwakira agakiza namenye yuko Imana ari data wa bose, se imfuvyi n'abapfakazi. Namenye yuko nubwo uri mu kibazo kimeze gute ariko Imana niwo muvyeyi. Ico kintu cya mbere natahuye yuko nubwo bumeze gute, nubwo uba ubibazo umeze gute, Imana ni papa. Nubwo bose boguheba, bose bogira iki, Imana yo ni papa n'umuvyeyi. Iki gikomere nuvuga ko cyari gihe ico gihe maze kwakira agakiza nuko ncashoye guhera, ariko nasuye kwiyumvira kwiyahura. Sashoye kwiyumvira kwiyahura vya bindi vyo kugira iki ntavyo nasuye kandi kwiyumvira, ariko ikintu nagumanye ni ikintu kimwe, ni affection y'abavyeyi. Nubwo namenye ko Imana ari umuvyeyi, nubwo namenye ko Imana inkunda, ariko namenye neza yuko nubwo namenye ko Imana inkunda ariko Imana iri mu bantu. Nico kintu nahura ko Imana ntizova mu ijuru, Imana ntizomenya ko igukunda ariko uzoyibona biciye mu ubona ubumana mu bantu. Muri Patrick nkuko yakweretse affection nabonye Imana. Nico kintu cyamfashije cyane, ariko hagera igihe ko tutabana, ko hagera tutabona mwanya munini, afise ibikorwa vyinshi arongoye mu ishengero, ariko hagera igihe niyumvira kuvyekeye umuvyeyi. Hagema nk'ikintu, hagema nshaka kubwira ikintu umuntu ndakibwire nde. Yego aho ndi cyangwa aho nsavye indaro n'abavyeyi nabo nyene, ariko hagiye bashaka ibintu ugasanga ibyo ngenda babarire birabaremereye, nabo nyene nkeneye ko cino ico nuko kugira nanjye ndabafasha. Ugasanga rero ndakeneye basi umuntu w'umuvyeyi ko nabonye kuvaye ubwa inzu wibamwe ni uyizi kuntu ibamwe kuntu bimeze, vuga ati hari kimba nkeneye gukora nanje nk'umwana, mbwire nde ndababwiye abo nyene ikibazo. Imana izabwira neza. Nivyo vyiza. None Patrick, no musi tuko turagira kikiganiro, urazi ko kirashobora gushika kure cyane hashoboka. Twibaze ko ujya mu papa tutazi izina yagufasha uri umubebe akagutwara mu babikira, twosanga ari papa wawe, wo mwakira. Umutima wanje uriteguye kwakira umuvyeyi. Naramuhariye kuva naho ngiye guhanuzi, ndanamusengera, nkafata umwanya nkamusengera aho abari, nkasengera n'umuryango wiwe, nkafata umwanya nkamusengera. Ego ico ndagikora, nditeguye kumwakira. Ubwo buhanuzi waronse bwakubwiye iki? Ubwo buhanuzi bwanyetse yuko igihe kimwe cyangwa umunsi umwe nzohura n'umuvyeyi. Amen. Ego kirageze. Amen. Uzohura n'umuvyeyi. Watubwiye ko ngo musa? Ego ico gihe bampanura bambwiye yuko umuvyeyi dusa, kandi ari muzima, dusa gashu dufite n'ishusho. Umubwiye iki? No musi bari karagukurikirana. Bari karagukurikirana, nambwiye ati papa ndagukunda cyane gose, aho nditeguye kukwakira kandi narakubabariye. Ego. None Patrick, siga kanimero kawe kugira ngo no musi arashaka kukubona papa wawe, ce papa ugasanga ntareka arakoresha imbuga ngurukana bumenyi, tonto canke uyundi muntu akabona tuyu muntu arasa n'umwana wa naka. Siga kanimero wo kumenya yo kurondera. Nimero yanje ni 6723 686. Kuri WhatsApp isanzwe niyo nyene mpamagaye urando. Mutana mutoye muraturondera kuri RIB TV dushobore kubafasha kubahuza nabo. Twibaza ko natwebwe bizotubera umugisha kuba turose intahe nk'iyi, hama tugaca turonka n'umurondera. Zabiryoshe cyane gose. Ndavyizeye kandi cyane gose. Imana iguhezagire cyane. Amen. Abenshi ntibaba baharira, abenshi abayumva to muntu wapi, mugakora wakire Yesu, urumva ko witeguye kumwakira. Imana iguhezagire Patrick. Amen. Kandi nkwifurije kumubona vuba cyane kugira ngo iyo vide yuzure 100%. Nongera kandi nshimira n'umukobwa yamfashije yabaye nka mushikanje yitwa Nina Joel. Aho twari tubaye na nubu arambaza amakuru umeze gute, ubandanya gute. Ndanamushimira ahari, kandi nongera nshimira kandi n'umuryango washobora kunyakira no musi turi kumwe,
hariho mama Loyi ndanashimira Imana cyane gose ego rero nk'umuntu yo kwifuza kugira ngo agufashe ego agutera inkunga Ego. yokora iki icyo yibashoboye gukora pani ico yobashoboye wewe wifuza iki jewe bivanye n'icyo nshoboye ego ndashoboye guteka ego narashoboye kandi gukora business yo kudandaza ibintu by'impuzu ego yo bigufashamwo gute nk'uburyo ndashobora gutanguza kujya kurangura impuzu nkadandaza ibintu by'impuzu ego cyangwa wo guha akazi ko guteka ego n'akazi nabyo nyene ni sawa nk'akazi kuja guteka nabyo nyene ni sawa guteka icyo shoboka watwemereye noneho ko tuzobana nawe kwa gatandatu ego cyane tuzoheza twereka abakunzi ba RIB TV ngene ucopora ego kugira ngo ejo canke hirya yejo mu bakunzi ba RIB TV uzogira urubanza ego canke uzifuza uza kumutekera muhira Ego. aza kwakure ego kugira ngo aguteze imbere nawe umufashe ego cyane gose urakoze cyane rero Patrick namwe murakoze ku kanya keza mwampaye kandi ndarekonesa ubuntu bwanyu kuri mwebwe mwashoboye kuma kano kanya na kano karyo n'ubuntu nagiriwe nanje n'iteka nagiriwe nongera kandi nshimira na Trésor World ko yabaye impamvu yo gushaka gushika muri kino kibanza muri no studio Imana muhezagire yego cyane Imana imuhezagire nawe turamukeneye muri RIB TV yego nabazoza yego mwakoze bishitse yego Patrick bishitse naho ntugirirwe ibakwe yego ryo kuhura n'abavyeyi uziyumva gute bishitse singirirwe ibakwe ryo guhura nabo nusaba Imana ize nk'umufasha azombera azoshobora kuzuza ico kivide azoguha urukundo azompa urukundo ngo nigeze mbona azoshobora gukora kuzuza iyo affection nabuze agashobora kuyuzuza ikamuza n'umufasha we azoshobora gutahura ubuzima bwanje no kunshigikira amen wiyumva gute uri papa ndiyumva nzofise umunezero udasanzwe njye nakigeramwo ko nzoba n'umuntu ndi fier cyane umwana wawe uzomufata gute umwana wanje nzoshaka kumukora ico ntashoboye gukorerwa ndoshaka kumukorera mbe no kurera abandi numva ko ndi capable ndi able ushobora gufasha uwo mwana nkabikora ego none iyo ubonye nawe abana batafise papa cyangwa badafise mama ego uyumva gute bakiri bato ndabona yuko nabo nyine bafise ibibazo nico mbona kubera yuko hariho benshi inzi bagirije kibazo twasengana muri eglise badafise imiryango ariko narabona yuko ataburyo buhari ikibazo ariko kubera yuko burya ubuzima ucamwo bukwigisha aho uri kuragana bikugisha aho Imana ikuye yuko ejo kumenya ko hari n'abandi bakoraho mu bwo buzima navuga yuko ndashobora ko abantu benshi barampahizagiza nk'impuzu bakamezagiza ibirato canke impuzu zo kwambara ariko navuga yuko muri byinshi nka 80 cyangwa 90% narabifata nkabitanga nawe ugahezagira abantu hari abana cyinshi kibazo waruvuze mbega iyo ubonye umwana nawe nyadafise papa na mama sinarinda kurinda ngo Imana imbarire ngo cyangwa ngo ndote gusa amaso gusa ko yaba yabonye narafata impuzu nkatwara mvuga yuko ndatanga ndashobora kumurazigaje n'ikoti nkashaka afise ikoti zitanu bampezagije nkafata za koti ko ari 4 nkazitanga ngasigara nimwe mwumva ati niko sigaranye kamwe nambaye Imana guhezagire kandi uzogera kure cyane abantu nkamwe muba mufise kure cyane amen uzokwiteranya ko niwago yego Imana guhezagire rero amen Shuti bagenzi ba RIB TV tubashimire kungene muguma mudukurikirana muri benshi ino nta yarigoye cyane kumviriza no kugira ico umuntu ayivuze ko kuko ibintu nk'ibi ntituba twiyumvisha tunabikuza no mutwe no mutima ko bibaho ariko ko turose intaye nk'iyi hari benshi bari muri ibi